Turabaramukije bakunzi bacu musanzwe mudukurikira, ni umunezero gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndabafitiye ijambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro, ni ijambo prophetique kandi nuryizera riragukorera cyane. Igice cya 21 murongo wa 6. Sara aravuga ati, Imana irantwengeshe kandi abazobyumva bose izobatwenza nkanje. Yongera avuga ati, hari uwogize ico abarira Aburahamu ati, Sara azokonsa abana, yamara amzaye ko umwana w'umuhungu mu butamba bwiwe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Murazi yuko Imana yari yarabwiye Aburahamu yuko izomuha umwana, izomuha urubyaro. Kugeza nawe yamubwiye ngo nimba ushobora guharura inyenyeri ngo ni ku rubyaro rwe ruzongana. Byari bigoye, abona yuko imyaka yayigenda, ariko akomeza umutima yizera Imana. Sara aravuga ngo amaze kubyara, haleluya, aravuga ngo Imana irantwengeshe ngo kandi n'abazobyumva bose bazotwenga kandi. Mwene data, izo wawucamo byose, Imana witege gutwenzwa n'Imana, itege gutwenzwa n'Imana. Mu bihe wawucamo byose, ndakuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Itege gutwenzwa n'Imana, haleluya, itege gutwenzwa n'Imana. Imana iri bugutwenze, uri butangare, uri burengegwe. Wewe nimbe wangurikira wizeye. Imana yatwengeje Sara mu gihe abantu baboneye ko bidashoboka, iramutwenza mu gihe baboneye ko ari umutambakazi, ari akaheze. Niko hariya mu Baroma havuga ngo amaze kubona umubiri wawe ari akaheze, ngo yitegereje na Sara akabona yarakiye, ngo ariko kwizera kwiwe ntikwagabanuka. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe hari ibyo wawubona ukabona nta nzira, ariko ndakuzaniye ijambo ekozana merigayi. Witege gutwenzwa n'Imana, witege gutwenzwa n'Imana. Imana iragutwenza kandi n'abazokubona bose bazotwenga kawe. N'abatabiziga, n'abatari babyiteze nabo bagiye gutwenga, kubera icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe, kubera icyo Imana ije guhindura ku buzima bwawe. Abantu bagiye gutwenga. Imana iguha umugisha, Imana ikugiriye neza. Ndagutangarije kandi ubyizere, iri jambo ryizere riragukorera. Ibyo wowe wawucamo byose, nubwo byoba byari bibishe, ariko ugiye gutwenzwa n'Imana, ugiye gutwenzwa n'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Data watwengeje Sara, n'ababyumvise bose baratwenga kawe. Aba baba badukurikira, reka nabo batwenge. Kuva ubu nyine batwenge mu izina rya Yesu. Bacyumva rino jambo ribatwenze, kandi Mwami Imana utangure gukora ubuzima bwabo buhinduke nawe, uhindurwe nawe. Urakoze kubyumvise, urakoze kubatwengeje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire cyane. Urakoze.